nyakubahwa mushikiranganji mu byo mujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu eka n'umutekano mbere harimwo n'iterambere ni byose nyakubahwa mu byo mujejwe harimo ikigega ca leta banyakubahwa mwese muri ngaha reka mvuge umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye kugira ngo ducunguze umwanya umwete kuko umwanya uriko uraturega tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe bikorwa by'iterambere hamwe n'ubutungane kuri bose ni umwanya mwiza nk'uko abantanguriye babivuze bamaze kubivuga kandi sifise na byinshi mvuga kuko byinshi bamaze kubishikiriza aha muri rusange nuko novuga ko nkuko babishikirije kugira ngo igihugu cacu ciza c'u Burundi gihindura isura kive mu bya kera kije mu bigezweho navyo murabizi niyambona kazoza aho turondera uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 ivyo nivyo tugezemwo no kuvuga bimwe twahoramwo kera tuvyiyambure tuje mu bidufasha kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza kandi nta nundi muntu nta munyamahanga azodufasha ni twebwe abarundi nyene abagabo abagore ugwaruka tuzokora kugira ngo iyo mbona kazoza tuyishikeko rero ku ruhande rwo mu gisata c'ubutungane nukubahamagarira nabo cane kandi vyama vyakozwe twavuze kugira ngo sokuru niwe yakunda kuvuga ati amase ya kera tagiho mu rutaro ubu rero inyifato y'umucamanza ngira ngo canke umushikiriza amanza haheze nk'imyaka 10 umucamanza n'umushikiriza amanza w'ubu yo biraba kavuga ati ivyo vyaraheze ubu turi mu ngendo shasha nukuvuga yuko murabona ko hatumwe ko abafise ibanga nibango mu rwego rw'ubutungane hatumwe ko abasanzwe barongoye amaparke barongoye amasentare rero muri runo rugamba n'abantu bakirumara cane kuko nibo barongoye abandi babashira ku murongo abatari ku murongo bakagerageza kubahanura kugira bagaruke ku murongo ni ugukorera rero muri iyo mpinduka kwitwararika gukorera muri iyo mpinduka bimwe vya kera vy'uko umushikiriza amanza yabaronse ahantu akavuga ati je ndica nkakiza ivyo biveho ahubwo uvuga uti ndi ku gikorwa co guteza imbere igihugu kugira ngo kigire intambwe bimwe kwanza ukoze mu buryo igihugu gitera imbere bimwe vy'ukurondera uvuga ngo ndica nkakiza vyakorwa mu buryo bugayitse ahubwo bica biza biri vyiza kuko hamaze kuboneka amahera yinjira mu gihugu menshi bimwe nkumbure warondera mu biturire bica biza mu mushahara bifundikiye bishishiye bifise iteka ico nico hamwe vyo kumvwa uko vyofasha cane ntihabe kwirukira kurodera ntovuga tumwe twa ntaco tuza mu biturire mugabo uharanira gukorera igihugu kugira bizoze bifise iteka kuvavanura na n'ivyiyumviro byaranze abacamanza ba kera ngo twebwe twibereye mu gisata c'ubutungane ngira ngo ndashobora kuvuga bimwe bavuga ati ivyuma ntibisezerana ngo jewe ndi mu gisata c'ubutungane ngo ntaco abandi tudakora mu gisata c'ubutungane ntaco bafise tuvugana iyo fise idosiye mpaye ndakora ni ukwiyumvira yuko dukorera umugabo umwe igihugu cacu twese namye numva yuko
nkumbura ivyashikira abacamanza no mu bindi bisata bishobora gushika, aho usanga bamwe n'abandi iyo bashikiye igikorwa bakorera igihugu hagize uwundi agira ico avuga ko ukumva hariho amashari avyutse. Nukumva ko twese dukorera igihugu kimwe, Uburundi bwacu, umuvyeyi wacu, impetso yacu. Ivyo nitwavyumva uko bizodufasha kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza. Kuduza umutima wo guhanahana inkuru, ibi ndabivuga kubera ndamaze kubibona ko urumva ivyo vyose birafise iyo biva. Umuntu ashikiye dossier akavuga ati ni yiwanje, uri nakwiye kumenya ivyo nkora, aho guhanahana inkuru kugira ngo nkumbure munahanahane ubumenyi, habe gutora inyishu imeze neza itomoye, umuntu akabona ko ari afere yiwe. Ivyo nivyava mu mitwe ya bamwe n'abandi, nta kibuza yuko hazoba kubona uruhara rwiza guterera muri kino gikorwa cyo kurwanya fraude. Rero hamaze kuba ivyo, dossier ya fraude ishikiriye nka mwebwe mwaje ngaha bacamanza bashikiriza amanza bakuru, ibashikiriye nukwishira no mu mutwe, kuko mwumvise yuko ikironderwa nuko mene izo dossier zokorerwa mu kibiriraho. Mwebwe murongoye abandi mukaca mumenya aho muyitumbereza, nimwe muba musanzwe mujejwe abo murongoye, mukamenya aho muyitumbereza ko afise ububangutsi, ashobora kuyikora adatevye kandi akayikora neza. Aha rero bica bisaba yuko bimwe vyo kwirinda novuga complicité, kuko nkuko n'abandi babivuze mu bisata bigize igihugu cacu ciza c'u Burundi vyaragaragaye abafise ico bajejwe, aho guhana guhasha, ahubwo baca baja muri sense ya complicité. Ivyo vyose nibikorwa bituma kwa kuduza amafaranga yinjira mu gihe cy'igihugu agabanuka. Ariko kandi amafaranga twumvise nyakubahwa umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ikiga ca leta, arakeje yuko habaye akarusho, kuko habaye gukora ku buryo ayaratekanijwe kwinjira mu gihe ca leta uno mwaka harenze ko ibice birenga 2%. Urumva ko habaye gukora bigashimwa, kuko niyo target, niyo ntumbero yari ihari. Hari ibindi je no hamagarira abacamanza bashikiriza amanza, abajejwe umutekano, abajejwe no muri obere nyene. Hari ibintu bikorwa bibi muri kino gihugu cacu, aho n'amafaranga yatojwe mu gihugu hariho intumbero yuko aca aronderwa gukoreshwa n'abanyamahanga, aho abene gihugu bari boyakoresheje mu gihugu. Ivyo biraba turavye akaroro kaya masirike yabaye, ubiravye mu mizi yavyo kwari kugira ngo hegeranywa amahera obere yarakoze, ibisata bitandukanye vyarakoze, aregeranywa, mugabo ugasanga aciye akoreshwa kuri marché noir, yegeranya amadolari acarungikwa mu bihugu vyo hanze, adaciye mu mabanki y'igihugu, amadolari amahera y'agaciro. Ugasanga abantu baregeranije
bahenda abene gihugu zana tuzobaha ibi aha mwese muritemwa abacamanza abashikiriza amanza baregeranya amahera bakoresheje ubwenge bakaca bagenda kuri marché noir bakegeranya amafaranga y'agaciro bakaca bayarungika hanze kuko harabaye kugira enquête usanga abo bantu bayegeranije ikivyerekana ntaco berekana bakoreye mu gihugu nta na kimwe ni ukuvuga barayegeranya mu bene gihugu nabo bahenzwe no mu bacamanza ndibaza ko harimwo bamwe bakegeranya bagafata n'ideni muri banki bakegeranya nabo bakaca bagenda kuri marché noir bakegeranya n'utudorari twose tuhari bakaca batwara murumva ko cya gikorwa kiba cakozwe cyo kwegeranya amahera mu makori n'amatagisi cose kiba kipfuye ubusa ivyo navyo no kubikenyerera muri iyo ntumbero yo gushikana igihugu cacu ciza cyo Burundi kuri yambona kazoza y'umwaka wa 2040 yo giteye imbere gicifashe na 60 giteye imbere ariko kandi tumenye yuko hari n'abantu bakora fraude batazi ko bakoze amakosa rega hariho abakora fraude batazi ko bariko barakora amakosa kuko darumvise ko mu minsi heze hariho abantu babaza ati mbega ukora iki public makaca yivugira ngo jende umufraudeur none ngo bumva bazi yuko akora amakosa jende umufraudeur akabivuga atangorane nkurumva bari umuyinosa no kuvuga iki bisaba yuko imbere yuko biruka ko nkuko mwabivuze nuko bamenyesha amategeko agenga ibikorwa canke ibi biriya hariho uburyo bwinshi rero bwo kubamenyesha mu mategeko rero nagenda bahamagarire kumviriza Radio Justice ijwi ry'ubutungane kandi rirashika novuga mu gihugu cose ico bujejwe nukumenyesha amategeko agenga bene gihugu kandi barabikora bigashimwa naho iryo jwi ry'ubutungane ritarashika turiko turakora kugira ngo antene zishikeyo kuko abayikurikirana muri kino gihe c'amatora mwarumvise yuko baguma bavuga ingingo zerekeye ibikorwa vy'amatora nk'ubu uriko arayumviriza bariko baravuga ingingo zerekeye amatora y'abakenguza amateka n'abamusitanteri kugira ngo abene gihugu bavyumve ntibaze bajuragirike rero no kuvuga yuko n'ubu izi ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amafaranga azokoreshwa n'umwaka wa 2025 na 2026 tugiye kwama ducishako kugira ngo abene gihugu bayamenye ariko kandi hari ikintu nabonye nuko iri bwirizwa rigenga amafaranga ryanditse mu Kifaransa gusa ariko tumenye yuko nk'abadandaza benshi mu gihugu cacu c'u Burundi usanga benshi ubwo rurimi mvamakungu batariko bashira imbere byari bikenewe rero nuko iryo bwirizwa rihindurwa mu Kirundi na cane ko mu gisata c'ubutungane hariho igisata kibijejwe kugira ngo abo bakora kuko mu bijanye no muri iyo fraude n'ibitoro abazi igifaransa baragira fraude n'abatakizi igifaransa baragira fraude rero byari bikenewe yuko n'iryo bwirizwa rihindurwa rigashirwa mu Kirundi byofasha rero nkaba ntabicishije amajambo menshi nico gisabo nari impereje ko kugira ngo habe kubandanya iryo bwirizwa rihindurwe hama no n'abafise ico bagomba kumenyesha bene gihugu mu bijanye n'amategeko birukire Radio Justice ijwi ry'ubutungane izofasha mu bitari bike rero nkaba ndangije ndabakengurukira saba yuko
cane cane abari mu gisata c'ubutungane muhaguruke habe gukora nk'umuntu umwe kugira ngo amafaranga yinjira mu kigega ca leta ntihabe haba abayaka bene gihugu bakayatanga muri ya TV bakayatanga ku bwinshi ko bateza kuyatanga mugabo akaca haba yuko bayagumya mu mifuko yabo. Murakoze, Imana ibahezagire iduhezagirane twese.